Nimerera amagambo wonje ndiko ndakubwira. Nukuri vraiment nje ndagukunda. Hanyuma nawe ndiko ndakubwira amagambo ko ndagukunda. Abahungu b'urushana rabakenyu. Nyimba nashaka urukundo rw'iwanje wemera gutatura amakofi 5 hama ndakurukundo. None urukundo rukubita amakofi. Urukundo rugugwa amakofi. Sikompatiriza ubona utembera ndagutatura amakofi 5 haguruka utahe. Njoye vraiment sinokwemera amakofi kubera urukundo. Taha rero. Urabona igiwanje. Iri bararibembereza sana abakobwa. Rero bararibembereza. Ariko si jewe Sonia, okay? Sibyo. Utembera amakofi 5 ngira ndakugurira utahe, sibyo? Mana urukundo kwa. Ariko wawe nyuka abakobwa biki gihe umengo sinzi urukundo Jesu kometse. Umuntu wese zo kumenda mu rukundo nzomutatura amakofi 5 hama ndamuha urukundo. No. Sonia! Karibu? Sonia, ibitagatore nishi ko watagase sana. Nyine mbona nyine nikomeze imisosi irahari ndafungura ndaryama nta stress vuba. Chaje ndabona ko watagase kandi reje nico cyari kinzanye ni kubera umuntu watagase bisusu nyine bigenda birapapa bizamuka. Je buryarenga ha siniryama nguma ndakuruta umwanya wose umusirena navuze ati jewe Sonia ariko niragakoti n'agasengeri kanje zikumuraba ndamusaba urukundo. Ati ntukijya kubera Sonia ntukijya. Jewe rero cyari kinzanye ngano kuri kwimana cyekare ndagusabye ubifashe mu nyemerere je no ku mutima wanje warawutwaye je ndagukunda vuba nanje gusaba urukundo bone. Umutima wawe narawutwaye. Umutima wawe narawutwaye mvuga ubu mfite imitima ibiri. Ubu murasetsa. Nagutwaye umutima gute? Je sindiko ndagutahura ja kujambo umbwire ko sindagutahura no. Sindakubwiye ngo warawutwaye yani je ndagukunda. Yani birengeje urugero. Ndagukunda cyane gose kandi nifuza yuko wombera madame wo mu buzima bwanje kabisa. Urankunda? Vraiment nyine urankunda urisi urankunda. Je ndagukunda nyine ewana nubwo wozi kibuye cyo fuma kingica je ndagukunda. Uri byose muri leta. Je mbwira kuri muri byose uri free vraiment je no kuri umbwire kuri Asha. Atara kimwe wankamo. Je nuko hoza inyohiza indasa bavuga ati je turakwica. Je no kwemera je ndagukunda. Umbiriza renda kugira. Nyimba ushaka urukundo rwa Sonia. Wemenda gutature amakofi 5 ukayemera. Je vraiment nukuri cyanemera kunkunda. 5 gusa. Amakofi 5. Oya nawe reka. Amakofi 5 wo havunyica. Oya gusa ndabona ko yemeye nyene mvuga ati je nemeye yatavye amakofi birayi. Nimba wasibye ndakubwiye umuryango wakwinjije urawubona sohoka. Aha nyine vraiment wabigize seriye kukuta amakofi. Je ntacyo mindura kandi iyo mvuze ndank'umuntu amvuguruza utavyemera sohoka. Biza basi kubera igisusu ari cyari eta akira basupfumu kubita ku gisusu. Je ndabona uri kurashaka kumvuguruza ivyo navuze. Ubona utavyemera muhungu sohoka. None wasa amakofi 5 uzompa urukundo rwe. Urumva je ku rukundo ndagukunda. Aha naramaze kubura. Je nubwo ico uvuga cyose je kubita wiyumva urushaka. Uravyemeye neza. Je sawa je navyemeye. Wavyemeye? Je navyemeye. None ugirire nk'ikiri kujyambere. Wowe reka kurira none wewe. Ariko kubona ndagukunda kubita n'ibya kabiri basu cugeze inzu. Mubite abiri bica bihe twumvikanya amakofi 5 ahubwo tega nkubiti rya kabiri kugira nyene ntiza yandi dukwakwanye dukoresha umwanya. Ega mu rukundo no gukoresha umwanya. Wakubita nta kibazo ariko je ndagushaka. Utazabarira dinama kufatana dinabikunda nzogu. Namamwege amubisi. Kandi kwa twazizanye kwa jenda motora. Gusa ntacyo
Tutuzibarira DJ n'amakofe atanu je nta rukundo nzoguha.